ubwa mbere ni barondere guhera ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere umukuru w'amashanyarazi amateka bagende mu nduga zitarenga zitatu nibarenze zitatu nizo ni nyinshi bisanzwe muga gusanga umwe wese nawe usanga inyuma hari imodoka zirenga 20 kandi byake twari tubivuga kuva kera bidahereye ngaho ngo dutangure guhera hejuru tugende twicishije bugufi dukoresha uburyo bukeye bizotwara dushobora gutera imbere urabona abantu bahiriza amasosiyete ya leta urabona abahiriza nabiriya bashigwaho gute abayiyoboka ubu hatwara CNDD batora abantu konye kubera wirutse ukamirita suko wiruka inyuma y'ibi nabiriya ivyo ubutunzi suko bigenda ni buhinga intwaro itaja mu bintu by'imigambwe barondera ubuhinga abanyepolitike bumve yuko ibintu byo gusayangana no kuma ku televiziyo atabuzogushikana erega se bavuga wewe mbona amashaka n'umuzi ko bapfutse ntumvise ko mukuru w'amashaka yavuze ko biri bari imirete gusa navyo bumvise urashobora gusanga nk'umukuru w'umugambwe ariko aragenzura kuva wa mbere bamuvuga ukamakuru akarenga ndahera ari ariko baravuga none bidufasha mu bisanzwe twebwe ikintu bita debate de makino gihugu birabuze cyane kwisi hose aho byashwe rwanya ibiturire no gusahura amatungo y'igihugu bubatse le système national de l'intégrité ingene yubakwa navyo birazwi n'ubuhinga burazwi n'ibintu bitagoye na gatoya mugabo bisaba gusishaka no kurondera kushika kure nico no kuvuga komeza urwego rw'ubutegetsi cyo bita executive ugakomeza urwego rw'ubutungane ugakomeza urwego rw'itora amategeko ugakontorana na leta ugakomeza ibi bisata cyo kumenyesha amakuru no gutanga amakuru ugakomeza imigambi muri opposition ugakomeza abanyigihugu bavuga ico biyumvira badatukanye mugabo kandi bakurikiza amategeko ivyo rero bitahari mu gihugu mugabo ugiye kuraba amakuru avugwa usanga nka 90% urashobora gusanga nk'umukuru w'umugambwe ariko aragenzura kuva wa mbere bamuvuga ukamakuru akarenga ndahera ari ariko baravuga none byo bidufasha mu bisanzwe twebwe bidufasha iki mu jambo rimwe ni havuga ibintu by'imigambi habe debate de ikintu bita debate de makino gihugu birabuze cyane birabuze n'byukuri hakiri rero ibintu by'ibiganiro abantu bavuga gusa banezereza ibigumbagumba kimwe cya glorification des émotions ivyo bintu nta n'umwe topfa dushitse ndababwije ukuri ni ukuvuga rero yuko ingorane ihari nuko hataba ibintu bita amareforme ni ukuvuga kuzana impinduka mu buzima bw'igihugu zifatiye ku byiyumviro byizweko donc cyo no kwita debate ibyo ni byo dufasha cyane gushika kure no kurwanya nabo basuma bagahanwa mugabo guhanwa byo ntibikwiye murabizi baraba bakora mugabo ikintu kizotuma ivyo bihinduka nuko le système national de l'intégrité ikomezwa ubutungane bugakora akazi kabwo butaravye yuko umukuru abikunda cyangwa atabikunda ivyo niko bigomba kugenda umuturoroshe nuko l'administration itaba politize nukuvuga nuko intwaro itaja mu bintu by'imigambwe barondera ubuhinga umuntu icakora none mwese muri ngaha none hari jewe nta muntu nzi umugambwe wiwe mugabo turaba ivyo mushoboye nta kindi kandi murabizi nta muntu ashobora kuza mu bintu by'ibiharuro n'ibintu by'ubutunzi nta bintu byo gufyina bibamwe ugiye mu byo gufyina bishe byo gufyina nyene nibibona turimo nibaza neza yuko kugira ngo ivyo bishoboke nuko haba ibimwe twariko turavuga ari contrat de performance ama indicateur de l'etat kigwa neza abahinga tutabafise mu gihugu tubarondere hanze birashoboka ibihugu none aha kujya mu Rwanda wacu muragenda muri aba batwara electrogaze bazakora umunyarwanda n'umuzu si umunyarwanda kwe abantu urabarondera ukabazana igihe ukeneye ubuhinga mugabo udakeneye ubuhinga uca nico muri taba derivation de la médiocrité ariko yongera ati mbere urabwideye hano mu bundi bwoko ico none tuko tuvuga les compétences none wumva ega biheraho nyene tuvuga les compétences indero iza mu byambere ahubwo ejo nagira sabe nibagire les états généraux de l'éducation hanyuma twige ibibazo byose muri rusange turabe ikibazo kihari kuko hata indero idakomejwe indero iri kubiri ivyo navyo no kubishira mu ngiro hari indero y'ubumenyi ni ukuvuga dutora mu ishuri akaba n'indero yo kuziko ubuntu ivyo bintu biri bitajanye ngo habe association hagati y'indero yo kuziko n'indero
iyo mu ishuri ibyo twize ibyo bintu bizobora ko dutera imbere nuko asosiye ibyo bintu bibiri. Ivyo rero navyo kugira ngo bishoboke nuko tubona ko hari ikibazo, kuko mu bintu vya coaching ababizi barazi neza yuko hari amafaze indwi kugira ngo umuntu agere kugira ku rumenyi. Ifaze ya mbere ni ignorance. Iyo umuntu akiri dari ignorance akaba ibintu ukabona ko ari byiza kandi atari byo, ico ni kibazo. Urugero rwa nyuma ni etape de veille. Iyo utaragera kuri etape de veille ngo umenye ingene ushobora gushira mu ngiro usanga uri kuratutora. Ivyo rero mu kino gihugu cacu imvone nyinshi zibituma, ivyo murabizi neza niwe twaciyemwo, nico gituma tuguma dusaba ko mu kino gihugu hoba na politique nationale de détraumatisation sociale. Erega abarundi barafise ibibazo, abarundi turafise ibibazo. Igihe rero dufise ibibazo vya traumatisme, sindi umuhinga w'ivyo vya traumatisme, mugabo biravugwa kandi birerekanwa neza n'abahinga yuko iyo abantu iyo societe igeze hejuru ku rugero rwa traumatisme haca ibintu bibiri: crise ya leadership na crise de valeur. Iyo hariho crise ya leadership rero muri societe hakaba na crise de valeur muri societe, ndakubwije uko ivyo dukora vyose naho dushika mu ijambo rimwe. Rero dufise ibibazo byinshi cyane tuza gutorera umuti. Ivyo bibazo rero sinzi ko tumuvuga ko tuvyicare twava duhera ahubwo nuko bihagurukira kugira ngo turabwe dushobora gutora umuti. Icizero kirahari mugabo tuza gukora ntidusinzire. Ndabaha akarorero: Ububirigi ibice 6% nivyo biri mu burimyi, n'ibindi bihugu hari bisanga bifise ibice 7% by'abanyagihugu bacu baba bari mu burimyi. Ivyo rero nivyo bituma ibihugu bishitera imbere bivanye n'ukungene ico gisata washize imbere kuragiteza imbere. Murumva ko nk'Ububirigi cyangwa ibindi bihugu bashobora gukoresha 6% y'abanyagihugu bari mu ico gisata, mu gaca batunga imiliyoni n'imiliyoni z'abantu ngo bagashobora kubaho. Ni ikimenyetso cyo cyerekana rero yuko abantu bose bidashoboka kubaja mu burimyi. Ivyo ntibishoboka. Nibaza ko niba abahinga bo muri leta baraza ngaha tubihariye. Pour votre information, Conseil national de sécurité yaradutumye ko Conseil national de sécurité y'igihugu baradutumye ko nk'abantu bakurikirana by'intwari bereye, turagenda tumara umunsi wose hariya muri la détente turiko turiga ukungene igisa cy'ubundi cyotezwe imbere. Twese abari bahari twarahurije ko yuko ikibazo suko abantu bose batarima, ikibazo nuko ubu kisata cy'uburimyi cyahebwe. Guhebwa rero ubu uye turacarima nk'uko twarima haheze imyaka 5 isuka. Ivyo bintu bizoba biduteje imbere kurimisha isuka. Abarundi bose ndagenda babwiza uko ndiko ndabanye umugambi wa leta, muganda ndagenda babwire yuko nabazokorora inkwavu bose atari bavuyemo, ndagenda babwire ko urutunze nase ndinga muzobinyuze urukwavu mengo ruvyara mu kwezi nyamba n'ihenja mu mezi 2. Jewe ndari ruguru kontra ibyo bavuga, twebwe ntiturima gusa ahubwo tugira n'imigambi yizwe ibanza kwigwa tukabikora tugatanga amafaranga y'abahinga kugira ngo tugire twebwe itongo ryacu twabanje kugira ico bita mise en jachère. Amatongo twabanje kuyamaza imyaka atari kwarari kugira ngo tubikore. Mugabo ivyo twabikoze twaravyumviriye n'ivyo by'inkwavu n'ibindi bitarabaho. Imigambi kibazo kihari ngaha rero twari ikibazo cya planification n'ivyo byaravuzwe ibasoroga ishira hamwe rikora bivanye na mission iba ryarishinze mu byo twishimisha mu rugo gishinze ivyo kurima n'ibirimo. Hari amashira hamwe yishinze kurima. Ivyo niba ikibazo rero kiri na kwitiranya no gupfangatiranya ibintu. Ari niyo ngorane ya mbere nabivuze. Igihe atari planification n'ubu ugenda kubabaza ndabasavye cyane babyumviriye umugambi w'inkwavu, murabaza document de politique y'ibyo by'inkwavu bakwereka abahinga babitwigiye batubwire muri bikorwa byo gutera amavuka ni muruka mwese barawuvuze bagutanga gucyo gusa n'ubiri mu kirere. Izo voka ziri ico givoka ndibaza yuko nk'ijana cyangwa amajana 2 ubivuka nzizigeze mu 2000. None ivyo bintu mumva ari bikimwebwe. Nibaza yuko twavuga twahera la planification, abahinga, la priorisation. Ivyo bintu bitagiye imbere barashaka bavuge imigambi bagire no turiko turavuga vision 2040 nagenda babwire yuko ntihataje ibitabo ivyo no kwitare document opérationnel nta ntamwe imigambi n'izo mpuzo dushikana. Erega se bavuga wewe mbona amashamba atari muzi ko bavuze
ntumvise ko umukuru w'igihugu yavuze ko bariko baririmba imirete gusa navyo wumvise ni ukuvuga yuko ikibazo cyo kirahari ahubwo nyamara tubihagurukire turabe ingene ibintu biboneka mugabo ibintu byo kucisha hejuru tuvuga gusa amasloga politike ibyo ntabwo bizodushikana ni bantu nibicare abahinga bicare babarondere bashire de terme de référence abahinga barondera kujya bagize muri OBR bace mu kigo cyitwa Trademark Africa East Africa baragira amaterme de référence muri Gabon baragira appel international araza none muri 2008 twari kuri 400 miliyari y'amarosete ubu turi kuri plus de 2000 miliyari y'amarosete none habutse ibyo bintu cyo kuvagitiranya ibintu muri reforme profonde amareforme batagize amareforme ibi bintu by'amareforme akomeye barabitangiye reforme ibice programme reforme digitalisation reforme y'ukudepolitiza l'administration reforme y'uko abantu berekana ubutunzi bwabo reforme y'ugushiraho ya cadre legal anticorruption ni n'amareforme abanyepolitike bumve yuko ibintu byo gusayangana no kuma ku televiziyo atabizodushikana nk'uko amareforme yose yamaze agatera ibibazo impinduka ibyo bintu byateye ibibazo mu gihugu cyacu ku buryo n'uno munsi ubwa mbere urabona yuko abarundi bafise icyo nokwita reka mbanze icyo mugabo mvuge ingene bigenda mu gutegura amafaranga ingene byagomba kugenda ni intambwe zishaka gukurikije zitanu ubwa mbere hari icyo bita lettre de cadrage budgétaire iyo lettre de cadrage budgétaire niyo yerekana intumbero igihugu kigomba gufata n'imigambi izojimbira yashizwe imbere byo bita les priorités du gouvernement hanyuma iyo lettre de cadrage budgétaire iteguwe igacirumikirwa inzego zose ziterezwa natwe twaza kuyironka kuko yabivuze umuhinga icyo bita budget citoyen ubu nivyo bigezweho ku isi ni ukuvuga yuko kandi no mu bwizo shingiro ryacu birimo nababwiye ngo bitatu n'icenda budget citoyen ni ukuvuga n'amafaranga aza yisunga imigambi yashizwe imbere bivuye ku banyagihugu mugabo ibyo urabona yuko ni bake babizi sinzi ko ari kutabyumva cyangwa mugabo ni bake babizi iyo budget citoyen ugiye no muri ministeri ya finance umengo nakagorora ya raporo umugere muraba umengo nakagwa kugira ngo bironke byonyene kandi uburenganzira bwacu uranigana umengo n'ibintu byibanga ico ni kibazo gikomeye cyane nibaza ko gihambaye iyo rero kadraje ribayeho hategerezwa guca hakurikira ivyo no kwita rebezwa ivyo barabikora no kuvuga insizo zishatse zigira prevision budgétaire bakabijuja bagaca bagenda rero sinzi kuganira n'umushikiranganje w'igaca leta bagaza barakora ukuntu bagenda nico tushaka discussion budgétaire au niveau sectoriel bagaca rero babitwara ku mushikiranganje ico giheze umushikiranganje maze kuvyegeranya byose bakumvikana bica bigenda mu nama shikiranganje ikavyiga n'ikabiraba ikemezo cegeranya ico giheze bigaca bigenda mu nama nshingamateka aho baca babihereza komisiyo irabi by'ubutunzi ikavyiga nayo ikabaza umuntu wese cyari kumuharira baraba mugabo ubiravye neza hari kibazo ubwa mbere bari mvuze coko ikibazo ca mbere kihari ni cuko ivyo no kwita ku definisa programme mu Burundi n'abahari ndiko ndavuga muri leta n'abahari usanga baguma basanzaza nta stabilité zihari kugira ngo abo bantu bavyiga nk'ubu ubabajije urabona nk'ubu hari budget programme le programme doit être défini itereza kuba défini en termes d'objectifs ni ukuvuga ngo objectif nayo irafise ingene iba défini irafise ingene igira ubu uteza kuidefinisa suivant le mode smarter ni ukuvuga ukungene mbere ya smart mugabo ni smarter ivyo navyo s'abantu bose suko bize ekonomi amuri fite mu cyangwa ibyo cubimenya oya si birafise ingene bigirwa n'ubuhinga bikoreshwa kandi muri standard au niveau mondial ikindi nuko bafise ibintu bita indicateur izo indicateur nazo zafise ingene ziba defini nk'ubu baragize budget programme mugende muraba indicateur akoreshwa kenshi nabiri kugira ngo byumve tubikure mu byo bimwe tuzana mu buhinga busanzwe hari ico bita indicateur
quantitatif ni ukuvuga ngo bazokwa ku mashuri kanaka uca ugenda kuraba amashuri mbega yarubatswe ukabiraba aya bahari mugabo hari indi indikateur ikigira indikateur qualitatif mbega icyo kintu cyubatswe ibarabara ishure icyo kintu cyubatswe hakurikijwe norme zo kubaka ivyo bigasuzumwa ivyo bintu n'ibikorwa mu kino gihugu ivyo rero izo indikateur nazo zarafite ziba defini hariho ivyo no kwita ubuhinga bwo kungena izo indikateur ziba defini n'ingene ivyo rero bitakozwe neza amasuzuma ntashoboka ico bita evaluation ntigishoboka ntigikunda none ya raporo barabivuga usanga rero ivyo ubu buyanubise muri finance ngo bagiye kuvyiga muri Maroc ubu niyo baratoye abahinga mu bisate bitandukanye bari muri Maroc mugabo tugenda kwiza imyaka ibisubiza kuri turi mwinshi urumva rero aho tutabanje kuhakirira niho bihera la planification nico do gutegekanya niho bitangurira utategekanije neza ngo utange amayindikateur meza donc ivyo no bita ibipimo ngo bitange neza ntibikunda gushobora kuronka umwimbu ushoboka navuze ntiyaba uwo muri finance ari ngaha yari kugira icyo bivuze ko mugabo kandi twabwe n'umushikiranganje baremera ko baza kuronka umuntu kugira ngo nawe babwire bavyumve bavuge ikibazo kiko gihari mugabo sinzi ko hari uwaje nyamba hari uwaje araheza bitubwire mugabo hari ibibazo bidasanzwe murumva ko leta yafashe ingingo yo kubaza kuvyiga mugabo nuko ari umukuru w'igihugu avuga yuko ngo hari abatabishaka yarabivuze wenyene mu manama matari make tumaze kugiranira nabo baravuze yuko hari abantu batemera ibintu bya budget programme ariko barabigwanya mugabo ivyo byonyene biri mu kintu nico no kwita pilier izofasha kugira ngo ijya mbono leta yihaye ishobora kuja mu naho itarahera ngo habe ivyo no kwita document strategique bica bigora ikindi no kuvuga ko bijanye n'itegeko ry'amafaranga naho bigoranira nico no kwita evaluation ico nakivuze evaluation rero ni ukuvuga amasuzumwa ntashoboka igihe atama indicateur akozwe neza ahari hanyuma na objectif ngo abari defini ni ukuvuga intumbero zibe ziri bien defini ni ukuvuga byose bihera ku ntanga mpaka kuri control ivyo byose rero mu kino gihugu biracari ibibazo bikomeye cyane gerageza kwishura ku kibazo cyawe ivyo rero imvo ya mbere ni nabahinga bari muri leta iyo ni imvo ya mbere nuko kuko ivyo bisaba kuri utajyana ukora gutyo nturyamye kuryama ntibibaho urumva udashobora kukugira umuhinga gufasha gutunganya ibyo uri kuratunganya urabona twama muri ibintu byo gutunganya amafaranga hari ibice bitatu hari ugutegekanya ivyo twita planification hari execution gushira mu ngiro imigambi doko execution y'imigambi bayateguwe ukubwira gatatu hariho ro control ingene iyo migambi kontorwa ubwo izo nzira zitatu zose romvuze iyo hari ime inyoganyuga ni kuvuga yuko tukigenda biva ku kuntu leta ubwa mbere ishiraho abantu bayifasha n'ingene bakurikirana ingene bashira murabona mwese sibinyegezwa hagitwara iprona yabigirwa hereza abayiyoboka ubu hatwara CNDD batora abantu konye kubera wirutse ukamirita suko wiruka inyuma y'ibi na biriya ivyo ubutunzi suko bigenda ni buhinga bagomba kujaho ivyo no kwita contrat de performance kugira ngo umuntu wese agiye gukorera igihugu agende azi neza ko cyo bazomwifarira urabona abantu bahiriza amasosiyete ya leta urabona abahiriza nabiriya bashigwaho gute erega niyo bihera bashigwaho gute iyo rero umuntu mushizeho utamukoresheje ikibazo ngo urabumenye bwiwe aho bugera n'ibyo bica bigora ico ni cyambe kigira kabiri gituma ihari ibibazo nuko nabashizweho bakavyiga muravyumva bashizweho bakavyiga bakabinonosora leta ucusanga basanjaje byaragaragaye muri cour des comptes murabona ibintu bimeze barabigisha kugira amaformation bakagira ikimugabo kanye bakaba barubitse bose hagacaba ingorane izukungene ibintu bije barabikurikirana iyo instabilité muri administration nuko kuntu abantu bashigwa ivyo fata kwa ibibazo vya mbere bituma ibintu bigenda ivyo bintu bidahindutse rero ngo abantu bashigwe mu bibanza bivanye n'ivyo bashoboye ndababwije ukuri bizotugora cyane ko dushobora kuva muri ibi bintu ivyo ni bimwe mugabo n'ibindi hariho n'ibindi byinshi twovuga navuze ikintu cy'icambere nico kintu cya instabilité ituma iba instabilité politique iba instabilité muri administration iba n'ibyo byo gushiraho abantu kubera favoritisme ivyo bintu byo bigora cyane hariho n'ibindi byinshi bwari bitatu mvuze jewe mbona ko bikomeye
izi raporo zikogwa leta ari iri hejuru, iba raporo ya FMI, iba iyi raporo ya PEFA, iba n'ibitangwa na Cour des comptes n'abandi n'amaraporo leta. Ni ukuvuga rero ko ibi bintu byose barabibona. Hari ikibazo kijanye n'umuco cyo bita gukorera ku mugaragaro mu gihugu cyacu. Mu bisanzwe muri natire z'abarundi turanyegeza, biri mu mico yacu. Kunyegeza n'ibintu ubona bitari kunyegera, baranyegeza ukamengo nibanga n'akabanga. Mugabo navuze yuko bijanye n'amafaranga twaje no mu mategeko, navuze article 69 ya constitution ingingo 39 nuko ibintu birabwa n'igihugu nk'ubutunzi umurundi wese si ukuvuga ngo afise itegeko ryo kubikurikirana, mugabo muri leta ntibavya ngo babinyegeze. Iyo rero twebwe ikintu tubona nuko leta bo kwemera gukorera ku mugaragaro nk'uko amateka bivuga. Twaragiye mu bintu byinshi cyane tuvuga tuti nibashireho itegeko gutanga inkuru no kuzironka izisaba kuronka zizazokuronka. Ivyo bintu bimaze imyaka irenga 10 ariko byarase. Rero no kumenya ko igihe amakuru murabizi neza ikintu bita information ntibihambaye cyane. Iyo amakuru nyayo adaboneka ataja ku mugaragaro cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, hari ico bita open budget index. No kuvuga ni gukorera ku mugaragaro mu bijanye n'amafaranga. Ubihugu biraba evariwe birasuzuma. Uburundi buri mu byanyuma n'ivyo bijanye na open index budget. Ivyo rero biri uko gutyo kandi basuzuma ibihugu byose. Uburundi rero bumaze kubwa nyuma mu bihugu birenga ijana bigirwa ku masuzumwa. Urumva yuko byo gukorera ku mugaragaro twebwe biracari kure cyane. Ibi rero n'umwanya mwiza wo kubivuga kugira ngo bumwe n'abazoshika tudakoreye ku mugaragaro. Audit igigwa bivanye n'ingene wateguye budget, ingene wateguye amafaranga, ingene uriko yashize mu ngiro no kungene uriko urarondera gushikira ico no kwitarezera. Ivyo rero navyo mwakene gihugu cyacu nabibabwiye ko bifisemo ibibazo vyinshi cyane. Nibaza ko bizosaba yuko Uburundi buzana abahinga ntumwe yaza aje kugira reforme ya OBR muribuka kugira ngo OBR imere kuri no munsi hari umuntu kwa Kiran Hormes w'umu Irlande ni gihugu cegamiye ubwongereza munsi byarabonetse neza yuko OBR itaraje muravyibuka neza begeranya amamiliyaridi amajanani mu 2008 tuduze ubuuya tugeze ku mamiliyaridi arenga ibihumbi 2 y'amasenti. Ico ni ikintu cerekana yuko uyo n'umuhinga yaje arabishiraho kandi mu myaka 2 yarabihejeje. Mugabo murabizi kubera abantu baronda kundi impinduka urazi yavuye ngaha yiruka. Vyarageze igihe wenyene barondera abamucunga kubera byananiranye. Ivyo rero n'ibimenyetso vyerekana ko ari ngorane. Ico bita repartition du budget ntatangwa ku rugero rumwe. Ivyo n'ukuri ni ibintu biboneka cyane ni nane ngorane mu bisanzwe ubuuya nk'icyo no cyavuga. Hari ikintu bita budget d'austérité cyangwa austérité budgétaire. Budget d'austérité ni ukuvuga ufata amafaranga agenda muri bijya gukoresha ku munsi icyo bita budget de consommation nk'uko babivuze cyangwa budget de fonctionnement ukiniga kandi no mu rugo rwawe niko bimeze. Uzi yuko ufise amahera magaca wirirwa mu kabare wirirwa mu byayi none wumva uzoshobora gutera imbere gute? Ntibikunda. Urumva wirirwa mu byayi mu mirete n'ibiki kumwe sinzi wabivuze muri leta ukirirwa ngaho hanyuma mu nyuma ugacurondera ngo uzotera imbere. Ivyo nibyo bishobotse na gatowe uteza kuja ku kizi hanyuma amafaranga ukabayashira mu bintu byiteza imbere. Austérité budgétaire rero bavuga ko ushira imbere mu gifaransa cyo twita le secteur porteur de croissance, ibisata biteza imbere igihugu. Ivyo bisata navyo ugiye kubiraba no munsi navyo bakora wenda bakarore umuntu sinzi ko mwabonye muri raporo FMI yatanze mu cegeranyo bavuga yuko ibi bijanye no kuduza budget salaire n'imishahara niyo badugiye nivyo badugije. Amafaranga siko araboneka no bataraboneka mugabo nagenda kubwire mu bintu by'ubutunzi cyo kintu gikoze gutyo abafunzi bashaka kubaha imishahara mugabo mu by'ubutunzi atabutunzi busubigiye ko ikitwita la production ngo umwimbu duge baje batanga amafaranga dusanga ari papuro. Nico gituma kuduza amafaranga abantu byo byihutira cyane by'imishahara mugabo ko kwihutira cyane kuduza ubutunzi. Ico ni kintu ni principe abantu bazi bose ku isi naho batize by'ubutunzi birabimenya. Nico gituma twebwe tubona neza yuko
uno munsi hari ikibazo gikomeye cyane mu bijyanye na planification n'ingene bagira icyo bita orientation budgetaire ingiye amafaranga yaca. Ivyo rero biri mu zindi ntambamyi zituma igihugu kitagira ibintu by'ingendo. Usanga abategetsi abana bariya baguma bagira ibintu by'amamodoka, usanga meza, ivyo nivyo usanga abantu bibereyemo cyane. Umuntu akagenda mu rugendo azi ko adashobora gukura muri kintu na kimwe, mugabo kubera biruko nyene bakumva ko biri kugomba kugenda. Twarumvise yuko bimirije kuzogira revision budgetaire muri Desambu ku 12 nuko twagira dusabe batashize icyo twita budget d'austérité. Ndababwije kuri bizogora. Ubwa mbere ni barondere kwera ku mukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere mukuru w'amashankenza amateka bagende mu nduga zirenga zitatu, nibareze zitatu nizo ni nyinshi bisanzwe, mugabo usanga umwe wese nawe usanga inyuma yo hari imodoka zirenga 200 kandi byakera twari tubivuga kuva kera bidahereye ngaho ngo dutangure guhera hejuru tugende twicishije bugufi dukoresha uburyo bukeye bizotwara dushobora gutera imbere bihera ngaho nyene. Ni ibintu byinshi twovuga mugabo hari ikibazo gikomeye cyane mu bintu bijanye no gutunganya ubutunzi no gushira imbere ibisata byozana ubutunzi, naho tubona ko umukuru w'igihugu afise imbono n'icyifuzo murabona ko ari zavuga ku munsi mugabo hari ngora mugabo navuze ivyo bya planification bivanye n'abahinga erega hari n'ibindi bica biza